amahoro y'Imana bane namwe. Kenshi na kenshi iyo bino bintu uri kubibwira abantu baragutuka, ariko ubu wahoze ari perezida w'u Burundi kandi nabo ba perezida bahari uwo munsi barabizi. Iyo umuntu ariko bibwira abantu baramusuzugura bakamuganya ngo niko batari umukuru w'igihugu, nta bwenge ugira, we uri kirofa, ariko hano muraza kumvuriza uyahoze ari perezida w'u Burundi ariko arabivuga ngaha, abumva kano kantu barakumva, abafise ubwenge kano kantu barakumva. Reka mukumviriza hano uyahoze ari perezida w'u Burundi we bita Ntibantunganya, mwumviriza n'amajambo hano yariko aravuga. Barakubwira bati iyo hatabigandagurwa bya kwa gasore 65 ntiyari kuba. Muvyumve neza, aravuga ati abantu baravuga ni bya bintu bakunda kwitwaza ngo kubera ngo batwiciye perezida ngo natwe duca turica, ngo batwiciye nguriya ngo natwe duca turica, ngo batwiciye agasore duca turica, batwiciye Ndadaye duca turica, batwiciye Habyarimana duca turica, batwiciye Ntuze duca turica natwe. Hano nikavuze ngo niko abantu bakunda kuvuga. Ariko ubwira yego bawubwira bati batabigandagurwa ryangenda ndumwe ivyakurikiye ntivyari kuba 5 kurundi vyari kuba. Niko bavuga, niko gwitwazo, nivyo bavuga, nivyo bavuga, niko gwitwazo kandi jeraje baramaze kubimbwira. Bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba. Yes, hari umuntu twahaririye, urumva arabipinga, barahaririye naje nuko genda ko ndaguharira kuri iki kibazo. Arambwira ati Ntibantunganya, mwaragize ihonya bwoko mwebwe wa Afrodeo. Namubwira nti niba uvyemera ndagusavye ucumfata, unshira imbere y'intahe, unshira imbere y'abarundi, gutyo ibintu bitonganduke n'ingoga, kuko kenshi usanga aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba. Byumvise neza, kenshi na kenshi aka kabibi, aya mafuti, aya makosa, ubu bwicanyi, urugwanko n'indongozi zibizana. Niyo mpamvu je hari gihe indongozi itarutse ikambwira ngirumva ngo urya ngo n'umwase wawe, sinzopfa ndamwase, sinzogeza n'umunsi numwe, ariko bya birofa bica bibaje inyuma ngo wawe gudashigikiye indongozi uri umwase w'igihugu, wawe gudashigikiye indongozi uranka igihugu. Ntabwo nanka igihugu, ndabuza uburofa bwa bamwe mu ndongozi, ndabuza uburofa bwa bamwe mu bategetsi. Abivuze neza, kumvirize neza ngene ngaha kavuze. Aka kabibi ari twebwe indongozi tukabiba, ni indongozi zibizana nyene. Yes, umugabo muzima ruguruza, nta numwe atabizi ngo binatavyumva. Komeza. Nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Yes, n'abatwa. Yes, nta na kimwe. Yes, nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo bica abandi gutera aba ace ngo tujye gutera komera. Yes, muzoge mutuhoze muraje. Yes, nta na hamwe. Yes, ariko akabikava hehe muri twebwe indongozi ivyo bizehe. Yes, dufise inyungu. Yes, bagenda turondera. Bafise inyungu bagenda barondera. Ibi ni vya bindi nababwira nti aho kunze ku bucamanza ashaka ku butabera, hari urubuga naberetse, hari abarundi bagera ku 656 ngaho. Abo barundi bavuze ko bakoze genocide mu Rwanda, niko byanditse ngaho. Ndababwira nti bano bantu bakoze buno bwicanye ngaha nibo bariko bagerageza kwigisha abarundi ibintu bibi kugira ngo badefendinge amafuti yabo. Komeza. Hamizo nyungu aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye musenyeri, ufite akazi gakomeye cyane buriya. Aho gukoresha neza ubwenge Imana yaduhaye tukagenda kurondera inzira zo hafi.
ni kuvuga ngo hakwiga uburyo twokemura kiriya kibazo mu buryo bwumvikana tukarondera inzira zo hafi. Kurondera izo nzira zo hafi ni kubwira runaka ngo urya n'umwasi wawe, urya muntu arakwanga, urya ntimuhuza, uwo n'umwasi wacu, byandi mwigisha ngaho ngo ni mugabe turaje gutegwa turapfuye. Hanyuma ibijuju n'ibirofa navyo bigaca bikurikira izo ndongozi mbi. Komera. Nico gituma rero buriya muri iki kibazo cyo kumwanisha abarundi, barya abarundi bene wacu, bakuru bacu, ba data, basogokuru bacu bo hariya mu mitumba, nta kibazo bagutera. Je ndibuka igihe ndo mukuru w'igihugu naragiye ahantu abantu bari bashwanye, hari Muramvya ndavyibuka, barambwira bati erega nyakubahwa twebwe n'ubu twashaka kwisubirira mu mihani wacu, ati mugabo hari abantu muri mwebwe mu Rwanda n'ubutegetsi Bujumbura baca babaza kutubwira bati mugume ngaho, icyo twipfuza biturabishikiye. Rero nyakubahwa murongoye severe, murafise uruhara rukomeye cyane gose, mufatanije n'abarongoye amashengero, mufatanije n'abarongoye aya mashirahamwe avuga ngo ntaranira ibice bya politiki, mufatanije n'abamenyesha makuru. Ubwa mbere dukuri mubanze mudufashe twebwe indongozi, mudufashe twebwe indongozi, kuvura imitwe yanyu. Komera. Bavura imitwe yanyu, nibyo bavura imitwe yanyu, imitwe y'abategetsi abariyo bavura imitwe yabo. Nibo banyonyeza igihugu, nibo bica igihugu, nibo bashira igihugu mu kaga, nibo bashira igihugu mu bibazo byose, nibo bashira igihugu mu manga. Mugabe juzo kumbabaza ngaho bavuga ngo urumva ngo mwebwe ngo niyo mutakora ibi mutagira uko. Reka mabwire, y'indongozi zipfuye mu mutwe n'abazeri inyuma bapfa mu mutwe, y'indongozi zugurutse mu mutwe n'ababari inyuma nabo buguruka mu mutwe. Ibi n'ukuri kuzuye 100%. Muzamugire murabe ngaho iwacu bakunda kuzana parodi z'imisiba n'amasazi n'inkende n'intuze. Nabaje bato nabene uzosanga mu bitekerezo imitwe ari amasazi n'ibiki kandi ugiye gutaruka ngaho niba uri umwasi w'igihugu. No, nabo turabasi w'igihugu. Ibintu twanka nizi ndongozi zifise mu mutwe, hari ibibazo zibiba amacakubiri, zibibugwanko, ubunebwe no kudakora. Bagaca baza batuka ngo mwebwe ngo niyo mutakora cyane, ngo amadevize ntazoboneka. Ikosa si mwege, ikosa n'abategetsi. Kwivura kuko ntitubashobora kuvura igihugu twebwe tutabanje gukira. Komera. Ntushobora kuvura igihugu indongozi zitabanje kukiguvugwa ngo zikire mu bwonko no mu mutwe. That is true. None yahoze ari president ndeka bivugira mu Burundi, indongozi zirabizi ibintu. Naho wogerageza gute ngo uteze imbere igihugu, ibi muvuga ngo ndera we ngo wakoze iki mu gihugu, ngo bikore none ngo mu gihugu ngo gira ibi, ngo mu gihugu ngo bigenze ngo mu gihugu wakoze iki none ngo mu gihugu nta na kimwe ushobora gukora mu gihugu mu guhindongozi mu mutwe zugaye. Bino rero hano ngaho ariko aravuga arabona ko hari ibibazo biri wacu, ariko abwira na za ndongozi mbwa mu yindi migani. Twebwe indongozi zacu ibintu zigira mu Burundi sinzi yo biri guhana. No, amajambo yavuye bakubita kuko bashaka. Je ndihagiye munzu ndifitiye byose. Mwebwe rimwe bantuze urumva nibo bajagaza ibintu, nta bantu bato bajagaza ibintu. Niyo mpamvu namamhana urugwaruka ngo reka kugwa mu manga y'abategetsi. Ugomba kuvuga nuvuge, mugabo ntiwanke mugenzi wawe bitwaje ngo wowe uri umwasi wacu. Muziki n'abategetsi bacha bakora, abategetsi kintu bacha bakora ngaho bacha batangura kuvuga ngo ngurya ngo yanka igihugu ngagwanya igihugu, ariko nta bantu baba bagwanya igihugu, baba banka iyi ngwara iri mu mutwe w'indongozi zimwe. Mugabo wagiye dukaraba mu mitwe yacu turacagwaye cyane gose. Abazagira mbazi mbe hari abapsikologe muza murasaba ngo baze barafasha. Erega turagwaye tutabitse cyane gose. Ugasaba umuntu ararahira afite ikibazo akarahira. Akarahira. Nti bishoboka. Rero nagira mpereze ngaha iki kibazo kirakomeye. Si kuri kahise ka kino gihugu gusa, ni no ku mahoro muri kano karere, no ku mahoro kw'isi. Ariko agenda ukaraba ugasanga ni kibazo kitavugwa.
ugiye muri Nations Unies ni gake bakikubwira, ugiye muri Union Européenne ni gake bakikubwira. Ndazi umurundi mwene wacu yagiye ahantu ariko arayiga ibibazo by'ihurya bwoko, aravuga ati hari abayihurya bwoko mu Burundi, bati ihurya bwoko riri hehe, bati woduha urwandiko ruvyerekana rwemejwe kugira ngo tubikorereko. Arabura yacira nayamira, ayacira nayamira. Turakeneye yuko tutoteba hakabibwirizwa rihana ikintu citwa nyabwoko. Yes, abakozi bibi atari nyabwoko uza kujya kuryagiwe gusa iho nyabwoko. Kuko hari ibintu byinshi, hari uwo mubaburo mwavuze mwebwe, hari nibindi by'abantu bishiramo ngo je ndo badumugabo nerekanye ko shobora kwigagaza nkanka ivyo abandi bose bemera. Le négationnisme le plus vulgaire, le plus abject. Abo bantu gasanga ari garagambira agenda umengo isi ni yiwiwe kandi yarishe kandi yarakoze amarorerwa yatumye igihugu kiba mu marira mu myaka ingana nguko. Nubu bariho baruzuye barisha baguma bidegembya no kubahana ntibabahana. That is true. Ngo kudahana imbwa biguza imisega. Hari n'abandi bashobora kugira manipulation kuri bibazo, kuri za intere navuga, nabo nyene ibwirizwa rikabahana. Yes, cyane gose kandi iriho rigakurikizwa. Aha rero nshatse guhereza ngira ndi hariho uruhara rukomeye cyane rw'inzego za leta cyane gose. Ukora kudahana mu Burundi bizaguma bikwegera Burundi muri karambaraye, nkuko bamuganene nabuze ngo kudahana imbwa biguza imisego. Hari imbwa ngaho dukwiye guhana amategeko kandi akajaho, ayo mategeko agakingira abantu bose. Hanyuma ikindi namugwaruka niyo mwigishwa ngaho inyigisho z'umutegetsi agomba kubonona, ntitwaza ngo kubera igihugu ngo gukunda igihugu ngo ayo majambo ntimuzoyumvirize ngo gukunda igihugu. Igihugu biratandukanye, igihugu nta muntu yocanka atari umusazi mu mutwe. Ico twanka naba abantu bagwaye mu mutwe, igihugu bagomba kukirundurira mu kaga. Namwe niyo mwemera bakabashira mu kaga nkako, muzoguma muri ayo masenye gushika iteka ryose. Binavuze hano ndabashigikiye n'ukuri kuzuye 100%. Ibibazo turimo n'abategezi, ugwanko dufise n'abategezi, kumva yuko nakari umwasi wawe n'abategezi. Je nico maze imisiri ko ndabwira n'abarundi ngaho, burya umunsi ibintu by'u Burundi n'u Rwanda byoja ku murongo neza, bano bantu bose batuka Kagame kadashobotse bagaza babona kandagije ukuguru mu butaka bw'u Burundi ngo ba ndabizi yuko utazobona ngaho n'umusega uhagurutse uvuga uti hano mu Burundi ntuhinjira. Mugabo uyu munsi kubera ko wa mutegetsi ari karundi izo njiji mu bujiji barataruka ngaho Kagame urumva Kagame bagira uko bagomba. Mugaje niyo bahindura mu mitwe, ndabizi ko mwebwe mutazobwa muhagaza muzohinduka mu mitwe nta mukonyana kuko muri bikoresho by'aba bantu bafise ikibazo cyo mu mutwe. Kwiriba umusamariyakazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca, wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya aza